nuko nka Eagles TV twabaye abambere mu kwishikira muri kijya kibanza ca Renox Bar. Raba ukuntu aba Miss Queen Ngoma batambuka bariko bararaba stage ukuntu baza kuyitambukirako ndetse akaba ariko kantu kumbure niyivye kugira ngo bazibirabe ukuntu bifata imbere yuko binjira muri competition nyezina, aho ndetse novuga ko ibirato bari bambaye bagerageza kuraba ko bitaza kubatega canke bitaza kubagirira ikibazo, bica bituma kumbure baba baravyimenyereza kugira ngo baze kuhatsa neza. Iyumvire nawe bishitse ariko aratambuka agatsitara imbere ya jury na public nkuko ni any promo muzi ko ntacererwa mu kivi ntacererwa mu kazi mba nahishikiye ubwa mbere kugira ngo utu insolite canke ivyiza biba vyabereye mu kibanza mba nishikiyemwo mube abambere kubibona. Kurikirana ukuntu batambukira ubwa mbere na mbere imbere yuko final Miss Queen Ngoma 2022 itangura. Aho novuga ko uwabaye Miss Queen Ngoma yari yifitiye confidence ko ahava atahukana ikamba. Rero 1 do 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 narabona ko neza na neza muri we yifitiye confidence ko ahava atahukana ikamba ya Miss Queen Ngoma 2022 nkuko nagenda ndamuraba neza na neza ukuntu avifatamwo mu myiteguro yarafise. Ico shaka ndashaka ko woraba imbere yuko final ya Miss Queen Ngoma itangura ukuntu uwatahukanye ikamba ry'ukuba Miss Queen Ngoma 2022 yatambukira kuri stage akiraba akimedita neza ibirato aza kwambara. Eagles TV. Harejo kwigenekerezo rya 29 mu kwezi kwa Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 mu gisagara ca Gitega muri capitale politique mu gihugu ciza c'u Burundi, aho mu gisagara ca Gitega hari hahiye koko. Abana beza, abavyeyi beza, imisore, abamama, abapapa bari bishikiye mu kibanza ciza ndabisubiyemwo ca Renox Bar gitumbereye muri quartier Nyabiharage mu gisagara ca Gitega. Aho naho akaba ari wo musi kumbure wari wahariwe final ya Miss Queen Ngoma, aho ndetse abategetsi batandukanye bari bahishikiye kugira ngo bashigikire iyo higanwa rya Miss Queen Ngoma 2022. Amashira hamwe atandukanye ndavuga nka Bankobu Inot, BBCI, Micho Fashion Shop, kumbure n'ayandi makampani atandukanye kumbure batanze ubufasha kugira ngo Miss Queen Ngoma ishobore kuranguka neza, bari bahishikiye nabo nyene, aho ndetse ico kibanza cari gishajije cyane. Nuko mu bigeme 8 bari bashitse muri finale ya Miss Queen Ngoma, 4 muri bo nibo bashoboye gutahukana iryo higanwa, aho ndetse abo 8 bose bari beza ndabisubiyemwo, ndetse bose bari bafise n'imigambi irashe.
elles vont se présenter. Ndagize mwiriwe amazina yanjye ni Miss Bukuru Beraline kandi mwigeme avuka mu ntara ya Gitega komine Gitega nkaserukira quartier Yoba nkaba mpejeje amashuri yisumbuye ku ishuri rya lycée technique New Generation igisata assistant social. Je m'appelle Miss Kezakimana Beranina, âgée de 21 ans. J'ai terminé mes études secondaires à l'Écosso de Tega. Et maintenant, je suis étudiante à l'ISPG en bac 3. Bonsoir à tous. Je réponds au nom d'Irishura Jenissa, étudiante à l'Université du Burundi, en faculté d'agronomie et de bilan ingénierie. Je suis native de Gitega, je représente le quartier Nyamtutsi, j'ai 20 ans. Je suis compétitive. Bonsoir à tout le monde. Je réponds au nom d'Ingabire Ela Eitra. J'ai 18 ans. Je suis native de la province de Gitega. Je viens de terminer mes études secondaires à l'école d'excellence de Msindira. Bonsoir à tous. Je me nomme Miss Dukunda Gladness. Je suis étudiante à l'Université Sagesse d'Afrique dans la faculté de marketing et management. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Gabilano Bel-Ange Edissa, native de la province de Gitega, commune Gitega. Je représente le quartier Sénat. Umwigeme avuka mu ntara yacu nziza ya Gitega muri quartier Karera ya mbere. Je réponds au nom de Miss Nahimana Alia Diesni. Je suis native de la province Gitega. J'étudie à l'Université de Bujumbura en faculté de la finance et comptabilité en bac 3. nuko uko vyari aba Miss uko bari munani vyategerezwa ko baba ari beza kandi bakaba bafise n'ingabirano y'ukuvuga ndetse n'inyubako y'amaproje yabo ndetse n'ubuhinga mu gutambuka. Ivyo bikaba ari bimwe muri bimwe kumbure Jere yisunga ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho novuga ko ku mpande zose z'aba Miss uko bari munani mu gihe hageze ko ba programa umwe muri we wasanga afise muba mubizi ko atakintu giteye ubwoba nka proclamation. Rero ku munsi w'ejo naho ndabisubiyemwo, ku munsi w'ejo naho hari hahiye koko. Kumburi ntivyari byoroshe nkuko nababwiye kugira ngo hacagugwe bane muri abo umunani nkuko warajejwe gusoma amanota yavyivugiye. Oui, jeune fille que vous voyez ici devant vous, tout est très intelligente. Applaudissez quand même. Tout est très intelligente, tout est très belle. C'est pourquoi je disais que, en tout cas, c'était des choses non faciles pour le jury. Reka kumburi ntangure mu kibanza c'uwabaye Miss Popularity. Muriteguye Miss Populaire c'est numéro Irishura Jenissa, numéro 2, Miss Populaire, Amachinesi. Nous allons nous saluer parce que là, akaba kumburi ari we yatahukanye ikibanza cha Miss Popularity, akaba nawe azokwihegwa akabahasha kangana n'amafaranga ibihumbi 500. Nuko icegera ca kabiri nawe nyene akaba yaje ku izina rya Ingabire Ela Eitra, numéro 5. akaba nawe azohabwa akabahasha k'amafaranga angana umuriyoni w'amarundi. Cegera cha Miss Queen Ngoma 2022 akaba yaje ku izina rya Nahimana Alia Diesni, numéro 7. Nahimana Diesni akaba nawe azohabwa akabahasha kangana n'imiliyoni 2 z'amarundi. Nayo kumburi uwaje canke uwahawe ikamba ryo kuba Miss Queen Ngoma 2022 akaba yaje ku izina rya Gabira Lopera Eitra, numéro 2.
akaba nawe azohabwa ibahasha ry'amafaranga imiliyoni 3 z'amarundi. Reka kumbure turabe gato ukuntu Miss Queen Ngoma 2022 yarafise umunezero, aho ndetse novuga ko uko vyagenze, uko jury yavyifashemwo, benshi mu bari bitabiriye ivyo birori kabisa barishimiye uko proclamation yagenze, naho akenshi rimwe ukunda gusanga hariho bamwe babibona ukundi, ariko abenshi muri bo uko jury bavyifashemwo baravyishimiye. Reka kumburi ndagusabe ko wonyarukira kuri Eagles & City, aho bagomba batuzanire filme nziza cyane, filme bise Ikebuke, aho iyi weekend nyene bazoyishira available kuri channel ya Eagles & City. Reka noneho wewe utarabafyondera sabone cyangwa subscribe ko wobikora kugira ngo uzobe uwa mbere mu kwibonera iyo filme cyane yuzuyemwo urukundo, impanuro, kumbure n'ibindi bitandukanye. Igozen TV.